Muri rya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, nimukenyereze igume kandi amatara yanyu yame yaka, nimube nk'abarya barindiriye shebuja ku munsi w'ubugeni, kugira ngo amusanganire arengutse akuguruza. Ewe barahiriwe abasuku shebuja azosanga bagiteramye, n'ivy'ukuri ndabibabwiye, azozikenyera abavyagize ku ndava, abaheture abagaburire. Aje mu mikangura canke mu gicugu, bazoba bahiriwe asanze bakimwiteze. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanyi dusangiye iki gisabisho c'inkuka ya misa, twatewe mw'iteka n'Umukama ngo tube abatumire b'iteka, kandi ngo duhure n'umwagazi w'Imana wakura ibicumuro abantu, ngo yongera dukize. Aya majambo twumvise kenshi igihe tuvyumvise ibintu hamwe n'ibi, igikunda kudushikira duca twiyumvira ca gihe tuzorenguka, ca gihe tuzopfira, canke tukiyumvira ca gihe c'umuhero. Hari n'igihe rero ca dutangura kunumva ubwoba, tukumva ubwoba bw'igihano tuzoronka, tukumva ubwoba bw'amakuba y'ico gihe, tugaca dutangura no kurimbura ibicumuro twakoze, twiyumvira tuti none jewe hamwe uyu munsi woshika uno munsi, jewe ubwo noronka impembo y'ijuru, jewe ubwo Imana ntiyompana, n'ibindi vyose. Ugaca umengo turafise ubwoba bw'uko uwo munsi tutifuza ko woshika, kubera mu bisanzwe dusanzwe dufise imigenderanire canke ijisho dufise ku Mana ry'abakozi n'abahembwa, canke ryo gukora n'impembo, aho twibaza yuko Imana ibidukorera kugira ngo iduhembere ico tuba twakoze. Turahihendera cane gose, kuko tubiravye neza ivy'Imana iduha, tugiye kurimbura ico twoba twarakoze kugira ngo ibe yarabiduhaye, twosanga atanima na ritoyi rikwiranye nako twoba twarakoze ryoba ribereye izo mpembo. Ariko ivy'Imana ibitugirira ku buntu bwayo. Nkeswe n'iyi imvura iduhaye ituma tutumva neza n'ivyo turiko turavuga, ibiduhaye ku buntu bwayo. Ndabonye ko muriko muravyumva. Rero iri jambo ry'Imana twumvise uno munsi ntitworyumva nk'uko umengo Yesu ashatse kutwereka ko yoba twubira. Sinzi ko murigera mwihweza ingene igikoko gihiga, cane cane ingwe. Erega nako kavura nako gukengurukira Imana. Ingwe mu guhiga rero iraheza ikibunda, igaheza ikubira igikoko yabonye casamaye, ikagisimbira kikabona kugicakira. Rero hari n'igihe na twebwe twibaza, duca dutangura kwiha ivyiyumviro vy'uko Yesu mu kutubwira yuko twokwama turi maso, twokwama tugavye, duca twibaza yuko Yesu ico ashaka kutubwira, canke tukibaza ko Yesu yoba asa n'utwibundira kugira duhwikire igihe tuba tukiri mu kabi, igihe tuba turi mu bicumuro, canke nk'uko umengo yoba aduhamagarira canke yoba atubwira ati jewe uko meze nka vya vyuma vyahajya kwibarabara bipima umurindi w'imodoka, murabona ko babinyegeza kugira ngo bifate uwasamaye. Yesu rero mu kutubwira ngo twame tugavye, ico sico ashaka, sico atubwiye. Ubwa mbere twumve yuko mu kutubwira ko twokwama tugavye, nukutumenyesha ubwa mbere yuko imisi yose y'ubuzima bwacu yamari ngaho, yamari kumwe natwe, kandi Yesu atugabira kenshi mu buryo bwinshi, no mu bihe byinshi, no mu miringo bitandukanye by'ubuzima bwacu. Rero mu kutubwira ko twama tugavye, ashaka yuko tutosamara ngo mu byo ashaka kutugabira hagire na kimwe duhomba kubera ugusamara.
hanyuma ikindi naco ca kabiri mu kutubwira iyi nyifato Yesu ashaka yuko tutogwa mu kamenyero ka misi yose ngo duheze twibereho gutyo twibagire yuko twama turi maso kugira ngo tugabane ivyo atuzanira. Ikindi naco adutumirira ko twama tugavye nukugira ngo ubuswaganyi bw'ikibi canke amayeri y'ikibi naheze ngo atwubire ngo adukwegera akarambaraye. Ako karambaraye nukuba babi, ako karambaraye nukuja kure y'Imana. Si ukugira ngo Imana itubwire ngo nimwakagwamwo ngo tuzoheza duhonyore hamwe, oyaye nukugira ngo ntitugwe muri uwo mutego wa sekibi, ntidutakaze ubwiza Imana ishaka kutugabira. None rero Yesu mu kutubwira ngo twame tugavye twogaba gute? Ubwa mbere nukumva neza ko mu buzima bwacu twokwakira ibiringo by'ubwo buzima nk'ingabirano y'Imana, tukumva neza yuko ubwo buzima Imana yaduhaye yadushize ngaha kugira ngo turushirizeho guhwana nayo, turushirizeho gusa nayo, ibandanye iturema, ibandanye duhunda ubwiza bwayo. Rero twokwama misi yose turi ba bantu bafise umutima wugurukiye ibyo byiza by'Imana, umutima ugumurimbura usoma ugira uti mbega Imana ntaco yankoreye, mbega Imana ntaco ishaka kumbwira, mbega Imana ntaco ishaka kunyigisha. Nta yindi ntambwe y'ubuzima Imana ishaka kunteza no kunshikanako. Umuntu nka mwenuyo rero atagwa mu kamenyero ka misi yose kimwe bita la routine, canke akagwa muri ryatiro ry'ubuzima twese tugwamwo, imyitwarariko y'ivyisi, ibikorwa twamamwo n'ibigoye byose ducamwo, ntibiheze ngo bitugote, ariko tukama twugurutse, tukama duteze amaso canke ibiganza tubiteze Imana. Aho rero niho Imana igenda iratugirira neza, igenda iratugabira, atari uko itari isanzwe itugirira neza, mugabo kw'ivy'Imana iduha dushobora kuvyakira. Twumvise rero abama bagavye mwenuko ko by'ukuri Umukama niyasanga bamwiteze, nukuvuga muri bwa buzima bwacu bwa misi yose, muri ya ngendo n'inyifato yo kwama twiteze mu buzima bwacu no mu byo dukora Imana, Yesu ntabura kudusangiza ku byiza vyiwe, ntabura kudusangiza ku mihezagiro yiwe, na cane cane nk'uko twavyumvise muri ribaruwa ryandikiwe Abanyefezi yuko muri Yesu Kristo Imana igenda iradukiza ibyo byose bityoza ubwiza bw'ikiremwa muntu Imana yamuhamagariye kandi idashaka ko atakaza, cane cane mu gukiza muri twebwe nyene izo mpengamiro zitamezeko. Uno munsi twumvise amacakubiri, twumvise kagatima kukumva ko umuntu araba mugenzi we agatangura gufatira kuvyo badahuriyeko no kuvyo badasamwo, ariko aheza akatuvyagizamwo amahoro yiwe. Ayo mahoro rero Yesu atuzanira igihe tumwiteze tugashobora kuyakira, kuko nta kindi kimuzanye n'umwami w'amahoro. Ubwa mbere turasubiza hamwe na twebwe nyene, kuko uyo Mukama aza dukiza aho hose twahuvye, akaza dukiza ako kahise kadusinzikaza mu buzima bwacu, twumva umengo turi babi, ntitwiyakire, ntitunezerwe nuko tumeze, ntiduhimbagwe n'amagara make yacu yigaragaje mu buzima bwacu, ugasanga twitako imihari, turidogera twebwe nyene. Rero Yesu amaze kuduhanagurira ivyo bibi twidoga ko twakoze, turaheza tugasubiza hamwe na twebwe nyene, tugahimbagwa no kubaho. Jewe nkihimbara, nkinezerererwa, nkumva ko ndi mu mahoro na jewe. Erega birashika umuntu ugasanga n'umwasi wiwe ariyanka, ntahimbagwa nuko ameze, afatiye ku magara make yiwe, afatiye ku vyo yashaka gushika ko ntashikeko, afatiye ku vyo yabona yokora mugabo ntabikore. Kenshi arakunda kwiryazagura, akitaka imihari, akiyanka.
rero Yezu Kristo mu kutugirira ikigongwe no mu kudukiza akatwereka ubwiza bwacu biduha gusubiza hamwe na twebwe nyene. nta mpande yaho gusubiza hamwe na twebwe nyene mbere ni naho nari guhera. Yezu yadusubije hamwe n'Imana, yatunywanishije n'Imana, aduhanagurira canke adukuriraho iyo manga yatubuza gukiruruka ngo dushikire Imana. Gutyo rero tugaca tuba mu mahoro n'Imana. Taruko Imana yari yarateye umudugararo na twebwe. Imana ntitera umudugararo na twebwe, ntitugumukana, ariko nuko twebwe twari twarayikuyeko. Muri Yezu Kristo rero twarasubiye ushobora kukirurutsa imitima yacu ngo tunywane n'Imana. Twarasubiye kubona ubwiza bw'Imana. Inabi yacu n'uruhumyi rwacu byari byaratunyaze igihe yatwitangira akemera akadupfira. Yatweretse bwa bwiza bw'Imana n'urukundo rw'Imana ibandanya yinginga umuntu, naho umuntu umenga ameze nk'inyamaswa iza gusimbira kushaka kuyikiza. Ikindi naco tumaze kunywana niyo Mana ikatunywanisha na twebwe nyene, iratunywanisha nk'abavukanye nkuko twumvise ko yabomoye gwa ruhome rudutanya, itwegeranya mu muryango umwe. Uyo muryango umwe ariwo nayo Imana icicako kugira ngo irushirizeho kudukomereza ubwo bucuti bushingiye mu maraso ya Yezu Kristo. Ayo maraso abwirizwa gusumbya ubukomezi amaraso twita amaraso y'ubucuti n'ibindi byose dusangiye ngaha kuri iyi si, kuko ayo maraso niyo atwungira umuvukano utazokwigera uhera. Kuko uyu muvukano utangura ngaha kuri iyi si urenge iyo mivukano yindi usanga ifatiye ku miryango dusangiye, ifatiye ku ntara dusangiye, ku buzi dukora. Ubuhoho ngo hasigaye n'umuvukano w'abahererezi. Mwe bahererezi nimwirambire. Tumenye neza rero yuko Kristo umuvukano yatuzaniye ukwitwa abana b'Imana, ukwitwa abanywanyi muri Kristo. Uyo muvukano niwo muvukano uhambaye, kuko nufise agaciro gusumba utundi duciro twose dutandukanye two muri iyo mivukano. None rero iryo niryo novuga niyo nzimano ya mbere Umukama aho abo bose amwiteze, kuko aca abandanya dukiriza iyo mitima ibinkomoko y'ibikorwa byose n'imigenderanire tugira n'ubuzima bwacu bwa misi yose. Akaduha rero n'ikindi gihambaye, igihe twamatugavye aduha kubona ubwiza bw'Imana, akaduha kubona urukundo rw'Imana, akaduha kubona ingene Imana iri hafi yacu, akaduha no kubona akanovera rero kugucudika n'Imana. Kandi ako kanovera gucudika n'Imana kadushikana ku kanovera kugutahura akanovera k'ubuzima bw'iwanje, akanovera k'ubuzima bwa mwene wacu. Mbere uwo mwene wacu agasigara ari n'umuhezagiro kuri jewe. Tukaba babandi kuja kwa mwene wacu sinumva umengo ngiye mu makuba, ngiye mu magogwa, canke ngiye ngana umwansi, hubwo mbona yuko ngiye ngana gwa rukundo rw'Imana, ka gashusho k'Imana, bwa bwiza bw'Imana. Rero ivyo byiza byose Imana idukorera muri urwo rugendo, aho hose tubironka, aho nako tuvyakira, turanabikenguruka. Iki gisabisho c'inkuka ya misa twamamwo ni gisabisho cyo gukenguruka. Mugabo kenshi ari gihe tukizamwo tugahunyiza, canke tukizamwo tukarambirwa. Oya basinzire ntimugire ngo nababonye, nukuri nta numwe nasinziriye mbere. Ukamengo turi muri bya bindi bya misi yose, ariko twame twibuka yuko igihe cyose dutera intambwe, igihe cyose turushirizaho kumenya Umukama no kumubona, tuza muri iki gisabisho nk'umunsi mukuru, tuza muri iki gisabisho koko nk'ubugeni buhambaye. Umukwe ari Kristo, natwe tukaba abageni koko. Nta mugeni yigera yigirwa, nta mugeni yigera bihirwa. Mbere n'umunsi w'ubugeni n'umunsi w'agahimbare n'akanyamuneza, ububugira nabo basangiye uwo munsi mukuru sibo babona harageze. Mugari gihe twebwe dufatiye n'imyitwarariko dufise n'ibindi byose atende vega patiri sije mbonye arahejeje gusigura, ukamengo warambiwe byabishe. Mugabo ugasanga sivyo biba bibishe, hubwo ni jewe ntaba nshobora kumva kanovera kabyo. Rero umuntu yamagavye
umuntu amaze kumva no gutahura ingene umukama ari mwiza yo avuga ati hubwo kwahejeje ko giheze sije nzobona ico gisabisho nejo harasuye kugira ngo ndacitabe ico gisabisho azosubira kugira ngo ndakibemwo. Iyo rero niyo nzimano umukama aduha, niyo nzimano aturonsa. Rero muri urwo rugendo turimwo, aho kanyamuneza tuba turimwo kandi kanadukomeza, gutyo tukarushirizaho duhuriranye n'icimana ishaka, n'ico gihagararo c'abana b'Imana, bikazoranguka hahandi twama dutinya gushika, wa munsi w'ugutahuka kwacu na wa munsi w'urubanza mw'ijuru. Kuko uyo munsi Imana mu kudushiriraho ntiyawudushireho ngo ugire ngo wewe sha wewe urazi ivyo wagize ngo tuzohonyora hamwe, muga yawudushireho kugira ngo ugire ngo kaze batoni ba data, kaze bakunzi banje, kaze ndabagabire ivyo mwabayemwo mu kwizigira mukavyihatira mukavyamamwo muvyiteze, uyu munsi nuwavyo, uyu munsi rengira ndabibuzuritse. Ese rero uyu munsi twokwama tuwiteganya kanyamuneza mu gutangura kubamwo mu mwizero no mu ngendo zacu za misi yose tukingaha ku isi, kuko ni Imana yashatse ko bitangurira mbere tuzobone kubitorana mu minsi y'ubuzima bwacu mw'ijuru, mu minsi ya nyuma, mu minsi y'ugutahuka kwacu, mbere tuzobigabane imyaka yose turi kumwe n'uyu mugabekazi w'amahoro, uyu mugabekazi w'abatumwa, uyu mukandizi w'abakunzi b'Imana, aha vyagiye muri ubwo buninahazwa ariko arigena ubwo bwiza bw'Imana y'umuvyeyi yuzuye impuhwe n'ikigongwe, mbere tukazobisangira